no ku birenge vyawe nyotewe nshaka kukumva umbwira kandi unganiriza Ndi Hano ku birenge vyawe nyotewe nshaka kukumva umbwira kandi unganiriza undacale bino bihe vyanje nawe undacale uyu mwanya uri amahoro yanje n'ubutunzi bukomeye kubana nakumenye n'ubuntu nagiriwe Yesu urampagije uri amahoro yanje n'ubutunzi bukomeye kubana nakumenye ubwo n'ubuntu nagiriwe Yesu urampagije Yesu ni wewe nyotewe Nabashaka kubona Ndi imbere yawe mbishurirwa amabanga ntabona igice nabashaka kubona uri amahoro yanje n'ubutunzi bukomeye kubana kumenye ubwo buntu nagiriwe Yesu urampagije uri amahoro yanje n'ubutunzi bukomeye kubana nakumenye n'ubuntu nagiriwe uri amahoro Yesu niwe nyotewe niwe weke nyotewe 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 niwe we nyotewe 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 niwe we nyotewe 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 niwe nyotewe
guys, ubutumwa bwiza kuri bose. Nizera ko mumeze neza mwebwe muko muradukurikirana n'ikiganiro ubutumwa bwiza kuri bose. Kuri no musi turi kumwe na Christian, niwe mutumire wacu, niwe tugiye kuyaga. Mumvise indirimbo Ndi Hano. Christian, ndakura mukije. Ndakura mukije nawe cyane. Meze neza? Yego meze neza cyane. Shaka tuganire ku ndirimbo Ndi Hano. Indirimbo yaje gute? Ivyo bihe uryohererwa muri kumwe nawe nibihe bimeze gute? Nindirimbo yaje ndi mu masengesho, sinovuga ngo ari masengesho yo kuba ndahantu niyugaraniye, ariko hari bihe nari maze mwo ndiko ndasenga bisanzwe kwa kundi umuntu agira iminsi yo gusenga, hama biranzamwo nibuka bya bihe nkiri umwana. Hari bihe ukiri umwana ufise umwanya wose ushobora gufata umwanya ukaja ahantu mu misozi gusenga cyangwa ugakugara nk'ahantu ukaja gusenga wenyene, ariko iyo ukuze ugasanga iyo opportunity nk'iyo wari ufise kera ntukifise nk'ubu wakuze. Rero biraza nka sufa yuko biza nk'ibintu nibutse. Navuze ngo ndi hano ku birenge byawe, ngo nkunda cyane bino bihe byanje nawe byanyibukije bya bihe nabayemo kera, ntakibona rero mwanya kubona uko misi igenda ko nagenda kura, numva ndabikumbuye bya bintu nari ndimo kera. Yego, mbega kwicara ku birenge vyiwe no kwicara hehe, ni uhicaye uhakura iki ubuzima bwawe nka wewe Christian igiti cawe? Hari kuvuga ngo ku birenge, hari ukuntu umuntu avuga ku birenge akibazana ibintu bisanzwe kuvuga ibirenge byo mu papa busanzwe, ariko je nashatse no vyita gute mu gifaransa ciza cyangwa mu kirundi ciza, ni façon de dire kuza imbere yawe biri deep, birenze kuba presence wagiye muri eglise gusa. Tubona ko baje muri eglise ariko asanga arahari ku mutima n'ivyiyumviro bitari aho nyene ari. Kwa kundi umuntu azari deep muri we nyene afise iyo nyota n'inzara, nivyo nashize muri ayo majambo imbere yamwe ku birenge bya. Kwa kundi umuntu afukama akabati jewe nkubise umutwe hasi ndaje uvuga kuri hejuru yanje. Yego, ura mahoro yanje. Uvanga iyo ugeze kuvuga ko ura mahoro yanje, nuko warorondeye ahandi amahoro yose ukabura ugasanga niwe mahoro. Nubwayo buzima Christian abaye mwo bukamubuza amahoro, hamwe asanga amahoro muri Yesu. Ni bwinshi cyane. Hari ukuntu umuntu akura nkuko nabivuze, ukaba ufise ibintu byinshi wiyumvira, ukaba ufise ahantu henshi ushaka gushika, ariko kubera ko ubuzima busanzwe ukabona biragoye, kubera ko par exemple mu finance hari abantu benshi twibaza ko abantu bafise amafaranga ari bafise amahoro. Hari abantu benshi bafise amafaranga ugasanga ikamyo bihagurutse par exemple muri Kenya izi Bujumbura, uko iyo kamyo zoza kugira ngo ishike i Bujumbura azojya amara kwishise Bujumbura nizo mara amezi 2 amezi 3, bisobanura ko amahoro yiwe yose yashize kuri izo bintu abafise. Ariko jewe nasanze yuko amahoro y'ivyo vyose hari abantu baba bafise ibintu biboneka, abantu babona amaso ugasanga, ariko mu mutima wabo nta mahoro bafise. Ariko iyo ufise Yesu, jewe novuga situation ushobora kuba narabayemo, hari gihe ubupanga nk'ibintu urabizi, ndaza kubona nawe umupapa, hari ibintu umuntu arota akambigi bizogenda gute, bizoca mu yihenzira, ukaraba ukabona nta yindi nzira ihari. Ariko iyo uhaye amahoro umutima wawe ugati mwami ndaguha ibi byose, amahoro yanje ari muri wewe, cyenda karaba neza sene nakabonye, amahoro yanje ari muri wewe, vy'ukuri Imana urayibona. Jewe narayibonye, sino bivuga ngo ndabivuge gutya vyose, ariko uzoshaka zo ndamubwira ukuntu vyagenze. Yego, iyo umuntu avuze ngo nyotewe, banyotegwa gute ivyo bihe? Yego, inyota ni nyinshi. Abantu bagira inyota y'imfa nta y'amazi. Inyota ikintu cyose nagenda giha agaciro canke meaning irenze ibi bantu bavuga. Kunyotegwa ni ofete iyo y'amazi bica bihera, ariko ni yanyota nshaka yayindi numva yuko iri cyane mu mutima wanje, yayindi numva yuko buri mwanya ari ngo ndiko ndumva, niyo nyota niko ndavuga. Hari ukuntu iyo wabanye neza n'Imana mu bihe runaka waciyemo, ya vide cyangwa no yita manque. Hari nk'abantu banywa ibintu banyoye ibintu by'ibyayura mutwe, hari gihe baba barafashwe cyane n'ivyo bintu banyoye, ugasanga iyo nyota ntibazi ukuntu bayikontrola. Niyo nyota ariko ndavuga nani numva afise iyo nyota cyane irenze kukuntu no yikontrola. Ndumva ari ivyo. Umuntu yumvise gutya acayibaza nubwahe buzima Christian azinanyemwo na Kristo, afise imigenderanire ya gute na Kristo mu kubaho kwiwe? Natawe ko Imana itarabira mu kivunga. Imana ntiraba mu bantu ko buzuye, burya Imana ikuraba wowe ku giti cawe, aho uri aho wicaye, Imana iraba wowe mu izina ryawe. Kandi
ico novuga ngo ukuntu je mbana n'Imana sinobivuga ngo ndabidefinise cyangwa ndabishire ngaha biboneke, ariko nibaza ko je mfise time yanje mbanamwo n'Imana kwa kundi mba ndahantu sinovuga ko Imana mbana nayo gusa ko ndi masengesho gusa, shobora ko ndi mwibarabara nkaba ndi kumwe nkayumva kabisa, bisobanura no c'est dépend ukuntu we mutima uri dispose no kuyumva no kuba uri kumwe nayo. Yego. Iyo umuntu avuze ngo natahuye uvuga ngo hari igihe kanaka yabaye hatari karatahura amagira umwanya wo kwiyumvira, tugende bukebuke. Ico gihe wabaye utarabitahura n'igihe kimeze gute mbere ko tujogiye ko kuvyiyumvira, cari igihe kimeze gute? Christian ameze gute? Hari ukuntu je nakuriye mu muryango kijijwe, ugakura wumva ibintu vy'Imana, ugakura abantu bumva bavuga ijambo ry'Imana, nawe kaja muri Sunday school, ariko utazi neza ico uri kurumva, ukumva ya Mana y'abavyeyi bawe. Jewe narabibayemo cane, hama ngirirwa chance cankwe occasion nziza yo kubona Imana no kuyumva kuri jewe jenyene birenze ibyo numvise byo kumavyeyi. Bigenze gute? Bitanguye gute? Sinumva ko ari je nabipanze. Uwo munsi nari naratangaye, nabyisanzemo ndatangara nti byagenze gute kugira ngo shobore kuba ndavyumva birenze ukuntu nsanze ndabimenyereye. Hari ukuntu umuntu akurira mu muryango kijijwe akashaka ko aririmba, ashaka ko ari umusicien, ariko akaba ari karakora ibintu atazi, akaba ari gukora ibintu atumva. Kubera ko yasanze famille ibikora ibigira, kuwe umutima watumva neza ivyo arimo, sivyo? Jewe nandi bihe byarambayemo, ariko umunsi umwe nari muri eglise kwa kundi ndikundagirisha louange na adoration, numva nkunze Imana cyane birenze kwa kundi harakuntu umuntu narimba amajambo ariko atari connecte n'ivyo ariko aravuga, atari n'umutima udahari. Uwo munsi biraflowinga gushika uyu munsi. Yego, hari nico nshaka kubabwira, hari abantu benshi bashobora kuba bahagara bakora igikorwa c'Imana, ndiko ndavuga nk'abaririmbyi ko nibo nsanzwe ndimo, agashobora kuba afite iyo talent, iyo mpano umuhamagara, ashobora kuririmba ariko muri we atari ikintu abuze, atazi neza ivyo arimo. Niba abantu usanga par exemple afise iyo talent, afise uko kuririmba neza, agakora muri eglise misi igakora, hama misi irimbere uzosanga ari ahantu handi hatandukanye naho yarari. Shatse kuvuga ngo ndabi precise, ariko ugasanga ari handi hantu ko nivyo arafise talent, ariko Imana yaduhamagara bitandukanye malgré iyo talent bufise. Nanje ariko vyambaye ko rero, ariko ngenda mbwirirwa amahirwe cankwe chance yo kumenya neza ico nahamagariwe. Umaze kumenya ico wahamagariwe, ubu uri kurakibamwo. Aho tugarukiye ku bihe vyo kwiyumvira kutandukanye n'abandi, kwitora kivyo uririmba uteza kuba connecte navyo ni kimwe, ariko kwiyumvirako ukavuga ati reka manze ndabirabe nsubire ngaruke, reka burya Imana ntimbona nk'abandi, imbona nka jewe jenyene. Ivyo vyatwaye amajoro angahe? Wagiye mu cumba wiyumvira gute inyuma y'ivyo vyo kubona ko uteza kuririmba ibintu uri connecte navyo? Hari ukuntu umuntu agerageza mu buzima busanzwe, iyo ufise talent ugasanga hari ivyo abantu bakubonamo, ukagerageza gushaka kuba nk'ivyo abantu bakora kubonamo, sivyo? Iyo ushatse kubigerageza, en fait par exemple uraririmba, abantu bakaza kuvuga ati ushobora kuririmba gute utaja muri Primusique, irahari ni platform nziza, uronka amafaranga ukabona n'ubuzima, ukarona amafaranga menshi ukashobora kubaho. Wewe wabigerageza ukagereza kumva sha byusijewe, ariko wagira ivya bintu nyene vyawe, par exemple kurimbira Imana muri eglise cankwe muzi gusora indirimbo, kumva hari ikintu, sivyo? Hari ikintu kituma wewe uba wewe nyene waruriwe. Niyo sinova ngo namajura ngahe canke iminsi ngahe, ariko nuvuga ko processus yabaye ndende. Iyo processus yabaye ndende, sinova ngo naraharuye ngo ni iminsi ngahe canke, ariko ndibuka ko kuva niga nko muri 9e 10e gutyo, niho natanga kuza ndabijamo cyane, ariko ntaramenya neza ko nkumva ndashaka kumenya ese ibintu ndabirimo cyangwa se ndabirimo. Hagerageza kuririmba indirimbo zitari z'Imana, nkumva ndabishoboye, ariko naho ndabishoboye sindabinezera, umutima wanje nturi connecte navyo. Burya hari ikintu iyo wakiriye, iyo ufise umuhamagaro, hari ikintu kije imbere yawe, ni vyiza kumenya ngo iki kintu ni Imana yahamagariye cyangwa se Imana yahamagariye. Ariko naho jewe nabimenyemo hari ikintu najamo nkumva nti si canje kwe, kagerageza nkumva si canje, ariko mu nyuma niko naciye nubwo nti Imana yanzanye yangarukanye neza umurongo ukurira Imana mu kuririmba, numva kabisa niho hantu ubuzima bwanje numva bumeze neza. Yego,
umfashe tugumaho nyene kuko uyu muntu avuze ati jewe naragerageje ibi nkumva ntivyinjiramwo nkumva ntibikora ntibihura umuntu aca yibaza ati Christian aririmba Ndi Hano vyukuri barace muri ivyo bintu dufashe nimba ho bahari akantu kamwe woba waranditse ukavuga ati akantu naho ndakanditse wapi kwandika rero sinigeze nandika kuko kwandika indirimbo zitari iza gospel sha majamo ndayabura ariko ni kwa kundi umuntu yimita abandi iti indirimbo ni ya muririmbyi uyu rikagerageza kwigana ataririmba indirimbo zihayagiza Imana yego ariko afite indirimbo zihayagiza Imana yari nakunda kumva n'indirimbo ziwe ni kidumu indirimbo ya kera yego umuntu yumvise ko mu wicenda wari kuri iyo rondera wiyumvira ibintu umuntu yo bikora gute yo byinjiramwo gute hashobora kuba hari urundi rwaruka ruri inyuma yawe ruko ruriyumvira nk'ivyo niki kintu wobahanura mu kwinjira muri ivyo bintu nigiki bakwiye kumenya yego ndashaka kuvuga hari ibintu novita nk'ibintu nka bibiri hari kuba ufise iyo talent ari bitatu ko ufise iyo talent yo kuburirimba hariho kuba warahamagawe nka calling yo kuba umuntu aserva abandi biciye muri zo kuririmba nka ministère yo kuburirimba hariho n'igihe Imana ishiraho kugira ngo ushobore kuduga ngo abantu banakumenye abantu b'abaririmbyi benshi dufite ikibazo cyo kuba sinovita ikibazo byoshoboka ari ikibazo canke ariko utigishwa twifuza ko dukura ubwo nyene tugaja tucanga kuvyara ntidushaka process je natawe ko process irahari ko nifuje kurimba kuva kera nagerageje gusura indirimbo zake indirimbo bashaka ko batazi ariko Imana ntiyemeye ko zigira kure ariko umunsi umwe Imana iravyemera novuga ko hari igihe hari no kubufite umuhamagaro narababajwe hari abantu bose novuga narababajwe ndababazwa n'abantu baririmba juste ko baririmba nivyiza kumenya niko ndarimba kuko ndimwo vy'ukuri muri iki kintu cyangwa sindakirimo birenge kuririmba gusa ariko birimba ufise purpose ufise intumbero yego mbega umuntu yobimenya gute ko kuririmba kwiwe bidahagaze kuko ntavyiyumvamo ariko bihagaze ku muhamagaro ikintu ushaka kubabwira iyo dukijijwe twakira mpemu yera abana natwe mpemu yera n'umufasha wacu nibaza yuko ikintu cyose mpemu yera atarimo nduravyumva je ndavyumva n'abana n'umwana mutasha iyo yivyisukari arayiba kayinyegeza ntayiba agenda yayerekana ageza akagira bisobanura ko nawe muri we hari ico kintu kimwereka yuko hari ikintu kiri wrong ariko arakora nibaza ko kugira ngo umenye kuri connect niyo muhamagaro ufite umuhamagaro mpemu yera abigusigurira sinzi ko no bivuga novuga iyo process nagenda camo jewe yagiranyereka inzira iyo nitariyo no kuri Imana iyo yaraguhamagaye irafite ukuntu guca inzira ndavuga nti iyi ministère cyangwa ntuze yose urimo kugira ngo umenye ko Imana yaguhamagaye nuko uguma uyibona aho igende guca inzira ukabona Imana mu buzima bwawe je niyo experience mfise rero yego dusa n'abagiye kurangiza ikiyago cacu zimwe mu ndirimbo zawe waririmbye ni yahe ndirimbo ifite icihuriye ko n'ubuzima bwawe mu buryo bwimbitse zose nta nimwe idafise signification mu buryo bwimbitse mu mutima wanje ariko hari indirimbo nanditse yitwa Ndi Satisfait ariko naririmbye muri ivyo bintu nakunda kubwira hari igihe abantu bakubonamo iyo talent bakifuza kuba ico bo bifuza ko wewe uba ariko ari Imana yaguhamagariye hamukagirirwa ibakwe cyangwa chance yo kuvuga kumenya neza uriwe satisfait naririmbye gute ngo muri Yesu niho hari ubuzima muri we hari amahoro ubuzima butagira stress nguwe neza jewe ndi sans souci uko bukeye ko bwije I am so proud ni kwa kunda abantu bakubona hari ibintu bakuramo abantu ariko umutima wawe n'Imana yawe ukabuza amahoro ufise mu mutima malgré ubwo bukene uzabona ko ukeneye udafise ariko ufise amahoro umutima wawe turindira igihe c'Imana ni vyiza ko abantu barindira igihe c'Imana iyo ndirimbo nayo kenshi irakunda kuyinyibutsa ico kintu dusa n'abarangiza rero ni Christian turi kumwe ariko mu kurangiza no umengo twarangiza ukundi kuntu yego turangiza muri rimba Ndi Satisfait amace turangiza yego
aho wankuye aho wansanze ndahazi ivyo wambwiye twavuganye byose ndabizi nari kurehe atavyizigiro vy'ubuzima ubu mbayeho ndubutazira ubu mbayeho ndunesha umuntu umwana w'Imana mu rugo oya sinzopfayo namba muri we jewe ndi satisfait yo muri we jewe ndi satisfait yo wambereye wonderful wonderful wonderful. Christian reka ndagushimire wakoze cyane kutwemerera kuyagana mu mwanya muto musani Bujumbura muze mugira ibihe vyiza. Murakoze cyane ndanezerewe Imana ibamugisha. Nuko mwakoze cyane kubana natwe ikiganiro ni ubutumwa bwiza kuri bose twari kumwe na Christian jewe ni Irimbere arakaza mugire ibihe vyiza.